turafise umugambi kuko twabitanguye ukuduza igiciro c'ikawa. Umuntu wese azovuga ko ariko yegeranya ikawa ayikura ku murimyi muga ntamuvuge, iyo kawa yose izofatwa ko ari fraude. Abo bantu rero bita begeranya ikawa z'abandi ni bamwe twita bavuga ngo bikorera utwabo mugabo bikorera utw'abandi. Abo rero turabiyamiriza cyane kuko bikorera utw'abandi nukubiba rero. Urwego rw'igihugu ruzoca ruyifata kuko azoba yivye, hanyuma turondere nyeneyo abari wahembwa. Umurimyi canke uwegeranya umwimbu aribo twita les centres de collecte barasabwa ibintu bitari byinshi kandi bitari nabike kuko nibo twita abatunganya iki gisata c'ikawa kuko nibo bafise umwimbu, abandi bose baza mu nyuma. Tubasaba rero gufata mu ngiro ibi bintu bijanye no kugwiza umwimbu, hanyuma nabo bakaronka akarusho hageze gushora. Muri ibi rero turimo vya amategeko agenga urudandazwa mu Burayi, abarimyi nibo baza imbere kuko ikawa ni yabo, nibo bazoyishora kandi nibo bategerezwa kuronka akarusho. Batabikurikije rero coba ari ikibazo cyane kuko ikawa nyinshi idandazwa muri urwo ruhande rw'isi kandi batayiguze coba kiba ikibazo. Nivyo umurimyi twebwe nk'abajeje ubuhinga turabigisha, hanyuma tubakingira ibintu byinshi duhereye kuri abo nyene baja kwegeranya ikawa kandi batayirimye. Dutegerezwa rero gufata intumbero dukurikije aya mategeko, turetse n'aya ava mu bihugu vya Burayi, tugakurikiza tukabereka amategeko y'igihugu bakayakurikiza, hanyuma bakaronka umwimbu mwiza kandi mwinshi. Icambere rero tugiye gukora nuko tugiye kubaha intege, kubatera intege kugira ngo baronke umwimbu, hanyuma uwo mwimbu bashikane ku isoko ari uwabo, ukiri uwabo. Ahandi hahora haza abantu benshi bagaca mu mbavu, ugaca usanga igiciro gishikiriye umurimyi ari nk'icicumi. Urumva yuko igihugu kiba gihomvye, umurimyi abahomvye, ikawa igahona, hanyuma murumva yuko bica bitera ubwoba ku kigega cy'igihugu, eka no ku murimyi uwo ari we wese. N'utarima ikawa agahava ashikirwa, ugasanga ntashoboye kubaho neza. Ni naco gituma rero tugiye gutunganya neza igisata co ku murimyi guhera ku murima wiwe. Umuntu azoba afise igipimo ciwe kizwi, n'ibiti uko bingana, n'ibiro akuramwo uko bingana, hanyuma abijane aho babihingura biri kw'izina ryiwe gushikaho azoyishora iri kw'izina ryiwe. Kandi biciye no muri ibi turiko turakurikirana, kuko mwabonye yuko tugomba tuje neza na neza muri rwa rwego rwo kwegeranya amadone yose yo kuva ku murimyi, kuva ku murima gushika kuyishora, la digitalisation. Mu minsi iheze digitalisation wayibwira abantu ntibayumve kuko ntibabona ico ibafasha. Ubu mugabo biratanguye kuboneka yuko digitalisation iza kugira ikingira umurimyi ntibamwibe. Abo baca hagati bose
mwamaze no kuvyumva no ku maradiyo biriko biravugwa, hariho abamaze gufatwa. Ubu rero inyuma y'uko tumenya neza umurimyi ico afise, tuzonamufasha kugira ngo aduze n'umwimbu dukoresheje ubuhinga bugezweho kw'isi, les bonnes pratiques agricoles et durables. Ico rero kizotuma n'abahingura baca bakoresha les systèmes nshasha zituma umuntu ahingura ikawa neza. Murazi yuko ikawa y'akanovera iva ku murimyi. Dushaka rero ko umurimyi wese wo mu Burundi atanga akaronka ikawa y'akanovera gasumbije izindi kawa zo kw'isi. Abo bantu rero bita begeranya ikawa z'abandi ni bamwe twita bavuga ngo bikorera utwabo mugabo bikorera utw'abandi. Abo rero turabiyamiriza cyane kuko bikorera utw'abandi, nukubiba rero. Umuntu wese azovuga ko ariko yegeranya ikawa ayikura ku murimyi muga ntamuvuge, iyo kawa yose izofatwa ko ari fraude. Urwego rw'igihugu ruzoca ruyifata kuko azoba yivye, hanyuma turondere nyeneyo aba ari wahembwa. Hanyuma turafise umugambi kuko twabitanguye ukuduza igiciro c'ikawa, kuko abantu bari hagati na hagati baronse ikawa bakayidandaza ku mahera, dutegerezwa kuyamenya ayo badanaje n'ayo bungutse, inyungu yose ikagaburwa duhereye ku murimyi. Ni naco gituma dufise umugambi wuko tuzoduza n'ubu igiciro c'ikawa kugira umurimyi nawe abe motive, aronke agahengwe, hanyuma agire n'inguvu zo gutera izindi kawa no kuzikorera kugira ngo turonke n'akanovera ka mbere, kuko murazi ko n'ubu turabambere ku isi baproduiza ikawa y'akanovera gusumbya abandi. Turacari mu rugendo, ntiturashika kwijana muga turakeneye gushika kwijana kugira ngo turonke umwimbu w'ikawa y'akanovera wa mbere ku isi. Ni naco gituma mu ntumbero y'Uburundi y'igihugu la vision 2040 dukeneye ko ikawa igurwa menshi kandi tukaronka n'umwimbu mwinshi mwiza. Murakoze.